kuko kudahanimbwa byorora imisega batiza kwinjira nta motife. Rero nimba batuba babavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazoza bakinjira, ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi, oya ibindi tuzokwigwariza tubana neza. Nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe, rega si beshi, rega n'urutonde twatanze imyaka 9 iraheze. Mbahaye kaze nshuti banyonyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mbipfurije gutangura umwaka mushasha wa 2024. Imana izobane namwe kandi muzogire ibihe byiza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba avanga mu gihugu cyacu Burundi mu nyuma zuko ku mipaka y'ibihugu vyombi hagati y'igihugu kibanye cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ibintu yejeje kuyangara mu nyuma zuko President Evariste Ndayishimiye wewe anezerewe no gutangura intambara mu nyuma zuko nanone igisirikare cyacu cy'u Burundi igisirikare kibanye cy'u Rwanda vyose vyiteguriye uru rugamba. Amakuru dufise yo kwizegwa na amakuru tugira tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Ese koko igisirikare cyacu cy'u Burundi kirafise inguvu ku buryo kirashobora guhangana n'igisirikare kibanye cy'u Rwanda RDF? Amakuru dufise yo kwizegwa mu nyuma zuko abategetsi batandukanye bo bashigikira President Evariste Ndayishimiye bavuga yuko nanone akwiriye gutanguza intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda. Mu nyuma zuko abategetsi bakuru bo bamenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye adakwiriye gutangura intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda. Aka kanya amakuru akomeye cyane adushikiye aravuga yuko mu gisirikare hatanguye imyiyerekano na cyane yiyamiriza President Evariste Ndayishimiye bivanye n'intambara ikomeye cyane ahejeje kwemerera abasirikare. President Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko ariko arashigikirwa na mugenzi wiwe w'igihugu kibanye ca Congo Felix Antoine Tshisekedi ahejeje ibihe bitari bitoyi nanone yibonekeza mu rugamba rukomeye cyane hamwe no gutanguza no gushora intambara ikomeye cyane ishigikiye ku majambo gusa. Murazi yuko ibikorwa vyoho ari oya. Amakuru dufise arateye ubwoba mu nyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. President Evariste Ndayishimiye ahejeje kwandikira mugenzi wiwe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ku itegeko ry'abategetsi bakuru bakurunga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu nyuma zuko abasirikari batari bake bobo bahejeje gushika ku mipaka y'ibihugu nanone ihuze igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise mu nyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Igisirikare cacu cy'u Burundi n'igisirikare kibanye cy'u Rwanda, amakuru ahari na amakuru yo kwizerwa tugira tuze kugarukaho kandi dutanga umuco kuri ibi vyose biriko biribonekeza. President Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda cyigisha ubwicanyi, inkozi z'ikibi n'ibindi bitandukanye. Evariste Ndayishimiye yari yamirijwe n'abatari bakenda cyane abanyepolitike nanone n'abambasaderi bakorera irya nino mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko n'abandi bakorera irya nino ku migane y'amakungu ya kure bamenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye atarakwiye kwibonekeza muri aya majambo yo kwagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ibibazo vyose biri nga mu gihugu cacu Burundi. Mbahaye kaze, reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbahaye kaze kandi reka nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyondo gusoma no kamusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracondera akazujya no nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira aremeza yuko President Evariste Ndayishimiye ahejeje gusaba mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka gutanguza intambara vyeruye ku mugaragaro, aho abanyagihugu bafise icoba n'igishika yuko umwanya ku mwanya ibintu bishobora gusubira kononekara nk'uko nanone amateka iyo bahejeje kwisubiramwo ivyabaye mu mwaka wa 2015 mu nyuma zuko urongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveri Yarundi kuri wewe adashigikiye ingingo ikomeye cyane ya President Evariste Ndayishimiye.
Amakuru akomeye cyane dukura mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nuko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yatangarije bamwe kwiyonkora ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaba vyavaye ku isaha 4 z'ijoro. Amakuru dufise ava muri Permanence Nationale ngaha mu gihugu c'u Burundi yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ayoba agiye kwibonekeza mu rugamba wenyene mu nyuma z'uko atawundi mutegetsi amushigikiye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kwikekwa guhakwa kugandagurwa ku munsi wa gatanu uheze, vyaravuzwe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kubogoza uwahora nanone ajejwe umutekano wiwe ari we nyene General Jules Ndihokubwayo. Hari amakuru yakwiragijwe avuga yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha ari we nyene yafatiye iyo ngingo ikomeye cyane bivanye nuko Jules Ndihokubwayo yahora avuga yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aranyonora amatunga y'igihugu n'ibindi bitandukanye. Ariko ivyo vyose dufatiye ku makuru akomeye cyane ava nanone mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza yuko Jules Ndihokubwayo yakuwe mu mabanga mu nyuma z'uko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hari umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Reka twigarukire ku makuru akomeye cyane yadushikije nga tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguje urugamba rw'amajambo none yo bagiye gushira mu ngiro ivyo yatangaza yuko atazobandanya kwihanganira ibikorwa vy'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo bikorwa vyo bari bihe Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiriza abo babigisha igisoda ukwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu. Twobahanura yuko okwigenga ubuntu wo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro. Ivyo vyose ni vyiyamirijwe n'abanyepolitiki batari bake bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye kwitwaza igihugu kibanye c'u Rwanda ari ibintu bidasiguritse kandi bidaha iteka igihugu cacu c'u Burundi. Yaciye amarenga avuga yuko umwanya ku mwanya imipaka ishobora kugagwa abanyarwanda mugasubira kugwara. Kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikiriza yavuze yuko abanyarwanda mutazosubira kuronka indagara na cane ko vyaboneka yuko indagara imikeke isazi n'ibindi bitandukanye vyamba bivanga mu gihugu cacu Burundi mutazosubira kubironka mu nyuma z'uko azoca afata iyo ngingo ikomeye cyane yo kugarara imbibi. Amakuru dufise yo kwizerwa ivyo vyose vyateye agashavu abatari bakeye na cane abanyepolitiki bivugwa yuko rero ari ukumaramaza abanyagihugu n'ibindi bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yibonekeje muri ayo majambo akomeye cyane biboneka yuko wahora ategura amajambo y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri uyo munsi yari yarengereye. Dufise amakuru ava mu gihugu kibanye c'u Rwanda yuko cahejeje kwitegura. Ibihugu vyompi ku mpande z'ibihugu vyompi biravugwa yuko abasirikari batari bake bahejeje kurungikwa na cane biteguriye kurakura ibibombe bikomeye cyane bivanye nuko umwe kuri umwe iyo bahejeje kwitegurira urugamba. Igisirikari cacu c'u Burundi congereje umutekano na cane mu makampu atandukanye. Mwikampu ya Cibitoke amaze gushitswayo ibifaru kirimbuzi bishobora kwikurako umwasi. Ni mu nyuma z'uko iyo yoca aturuka hose dufise ubushobozi bwo kwiganako. Bibutse yuko mu gihugu cibanye c'u Rwanda bahejeje kugura ibigwanisho bikomeye cyane nanone biva irya nino ku migane y'amakungu ya kure. Ivyo rero biri no mu itangazo vy'ingabo z'igisirikare c'u Rwanda biboneka yuko ingabo za RDF ziteguriye intambara hagati nanone yuko nanone umwasi ariko arabandanya ashikiriza amajambo akomeye cyane. Mu majambo akomeye cyane y'abakuru b'ibihugu vyompi asoza umwaka wa 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ari igihugu ciciyorobetse, igihugu nanone cigisha ubwicanyi kikigisha inkozi kibi kigatoza cigaha indaro amabiro n'ibindi bitandukanye. Umugurire ditabara ufatwa nk'uwiterabwoba nga mu gihugu cacu Burundi. Ivyo ni bitananezereje abatari bakeye nga mu gihugu c'u Burundi. Ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yaheza ayo majambo, Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo umunyamabanga aramutwa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bukeye yaciye ashikiriza amajambo akomeye cyane avuguruza ivyo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikiriza ubwo nyene yashikiriza ijambo rikomeye cyane mu gusozera umwaka. N'ibintu bitamenyerewe nga mu gihugu cacu Burundi kuva mu kahise.
aho umukuru w'igihugu yovuga amajambo urongoye umugambwe agaca aza kuyavuguruza. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo mu majambo yiwe wewe yaboneka avuga yuko hakenewe ibiganiro hagati y'imigambwe, woba umugambwe ngaha mu gihugu cacu Burundi wa CNDD-FDD n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda wa FPR. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo akavuguruza ibijanye no kugara imbibe vyashikirizwa n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye gushika ubu atajambo afise mu butegetsi bwa Gitega bivanye nuko abategetsi bakuru bajeje kwemeza yuko President Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kugirana amasezerano akomeye cyane na President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo biboneka yuko igihugu cacu c'u Burundi gihejeje gusambura. Dufatiye ku kungene ku munsi w'ejo President Evariste Ndayishimiye yashikiriza itangazo rikomeye cyane ubwo nanone yasabaga abajejwe kumenyesha abivyo mu biro vy'umukuru w'igihugu bandika itangazo rikomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda rirabana no kungene President Evariste Ndayishimiye yagireza ico gihugu kibanye c'u Rwanda gutera igitero cagabwe mu Gatumba ngaha mu gihugu c'u Burundi hari nanone mu minsi yaheze mu mwaka wa 2023 hari mu mpera z'uyo mwaka ubwo President Evariste Ndayishimiye yaciye avuga yuko inkozi z'ikibi zitaha mu gihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma z'uko ico gitero cabereye hafi y'urubibe hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abatari bake bakaba baravuze yuko President Evariste Ndayishimiye kumva nanone z'agateguro na misiyo yari yateguwe na President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, umugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda, akamenyesha yuko binyujijwe ngaha mu gihugu cacu Burundi ariko karyo gashoboka ku gutera igihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma zo gutegura yuko umwe afise uruhara rukomeye cyane mu kugaba igitero. Aho ni ku mupaka wa Rubavu na Goma, aho President Felix Antoine Tshisekedi yaheruka gushikiriza yuko afise ubushobozi bukomeye cyane bushobora kurungika ibikoho binini ku mugwa mukuru w'i Kigali. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu nyuma z'uko President Felix Antoine Tshisekedi yaheruka gushikiriza ayo majambo kandi agatangaza intambara ku buryo bw'amajambo mu nyuma z'uko gushira mu bikorwa hoho bishobora kuba bidakunda. Mbibutse yuko igisirikari cibanye c'u Rwanda nanone amakuru avayo yemeza yuko hari ibikoho binini vyarungitswe na cane aho bita i Rubavu, bivanye nuko amakuru akomeye cyane ari uko nanone biteguriye kwivuna umwasi. Mbibutse yuko President Evariste Ndayishimiye abazwa nanone n'abatari bakeyi impamvu ariko yibonekeza mu ntambara iriko iraduhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Insiguro ikabimwe, President Evariste Ndayishimiye akavuga yuko agiye kugwana na cane n'igihugu kibanye c'u Rwanda, atazosubira kugwanya umwari wa M23. Biri mu vyatangarijwe mu nama yari yakoranijwe ngaha muri Ntare Rushatsi ubwo bivuga yuko President Evariste Ndayishimiye yari yakoranije inama ikomeye cyane n'abajenerali ababwira yuko mu nyuma zo kwagirizwa gukorana n'umugwi wa M23 ukorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo agiye guhindura ingingo, agafata ingingo ikomeye cyane ahubwo yo kugwanya nanone umwasi umwe rudende igihugu cacu c'u Burundi gifise, hamwe nanone yuko gisangiye na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Akamenyesha vyeruye akava mu gacereri yuko ico gihugu ari igihugu cibanye c'u Rwanda, agatangaza yuko ico gihugu ari ikiyorobetse. President Evariste Ndayishimiye yabishikirije bitari bakiye, yavuze yuko nanone igihugu kibanye c'u Rwanda gejeje guha indaro umugwi Red Tabara wisha abatari bakeyi wakoze amabi ateye ubwoba. Yamara abategetsi batari bakeyi nga mu gihugu c'u Burundi bahejeje kuva mu gacereri bamenyesha yuko uwo mugwi Red Tabara atari we wishe abanyagihugu ahubwo wishe abasirikari 9 n'umupolisi. President Evariste Ndayishimiye ngo yoba ari we yafashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikari baje kugaba igitero ku banyagihugu. Nubwo biruko abatari bakeyi barabihakana, abandi bakemeza ayo makuru, bakemeza yuko President Evariste Ndayishimiye ari wenyene yafatiye iyo ngingo ikomeye cyane kugira ngo abone ivyagirije kuri uwo mugwi Red Tabara, na cane yitabaze amakungu yame nanone avuga yuko umugwi Red Tabara uhejeje gukora ibikorwa bitandukanye no guhekura abanyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Gusa nanone Red Tabara yoyo yiyemereye yuko nanone ariyo yagavye igitero ariko itigera yica abanyagihugu. Vuga ngo hagira ubyemera kuko turabizi
uko bari rero ntareke kubeshya abarede tabara canke mu Rwanda bishoboka abarundi ahubwo nibaterere rwose rede tabara ifasha abarundi igenda imukure ku butegetsi abasoda nabo nibaba baciye ubwenge badashaka kuja kugwa mu ngwano zo muri Kongo bagende bafatane na rede tabara bakura ubwo butegetsi bwa CNDD. Gushikaho abatari bake bibajije impamvu rede tabara itigeze nanone igaba igitero gikomeye cyane ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi, ahubwo nanone rede tabara ikaba nanone ngo yogaba igitero gikomeye cyane ku banyagihugu, kandi biboneka yuko amatati ari hagati y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe n'amatati yakije ngaha mu gihugu cacu Burundi. Biboneka yuko umutekano kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yoshika ku butegetsi waciye usubira kugenda nabi. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagerageje kunagura hagati nanone y'ibihugu vyompi, yoba igihugu cibanye c'u Rwanda agerageza kunagura hagati nanone imigenderanire, ubwo nanone yisubira ko ku majambo avuga yuko nanone yicuza ku ngingo ikomeye cyane yafata yo kwemerera yuko imbibe zugarugwa. Amakuru dufise ateye ubwoba bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu mu ngingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko abujijwe n'abajenari bakomakomeye bo nga mu gihugu cacu Burundi bamubuza gusubira kugaruka nanone ku majambo akomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Wewe aciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare, nubwo nanone abo basirikari batari ko baramwemerera kugira ngo bafate ingingo ikomeye cyane yo kongereza umutekano. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba na kizigenza w'imbonera kurenga mu gihugu cacu Burundi amenyesha yuko igihugu kibanye c'u Rwanda atazobandanya kwihanganira ibikorwa vyaco vyo gutanga inyigisho nanone ku mugwi witwaje ibigwanisho wa rede tabara, mu nyuma z'uko ico gihugu kibanye c'u Rwanda coco gihakana ivyo bikorwa kiriko kiragirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Gasopo ya nyuma isubiye gutangwa mu nyuma z'uko igihugu kibanye c'u Rwanda umuvugizi wungirije nanone Liyetona Simoni Kabera aherutse kumenyesha yuko biteguriye urugamba mu nyuma z'uko abakuru b'ibihugu yoba igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahejeje kwama mu bikorwa vyo kwagiriza ico gihugu c'u Rwanda ibikorwa vy'ubwicanye n'ibindi bitandukanye. Mbibutse yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Perezida Paul Kagame wo mu gihugu c'u Rwanda aheruka gushikiriza mu ijambo risoza umwaka amenyesha yuko nubwo nanone ibiriko biravugwa bidafise aho bishingiye ariko batazobandanya kwihanganira ayo majambo. Mbibutse yuko ivyo vyose ari biriko biragaruka ko n'abatari bakeyi bamenyesha Perezida Felix Antoine Tshisekedi yuko yubahishije kuvogera no gutosekaza umutekano hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma z'uko yaguye amatati hagati y'ivyo bihugu vyombi. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragirizwa n'amakungu na cane akagirizwa n'abaperezida b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Dufatiye ku kungene Perezida w'igihugu c'u Bugande Yoweri Kaguta Museveni ahejeje gushikiriza yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adakwiye kwibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye vyo gufashanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wahejeje kwemererwa n'amakungu gutanguza intambara mu nyuma z'uko biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje gushigikira mugenzi we w'igihugu ca Kongo. Nanone abanyagihugu bibaza ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yofata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko abo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka batazi ayo makuru. Dufise amakuru avuga yuko ingabo zacu z'u Burundi zarungiswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye zimusaba nanone kutama yibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye, bivanye nuko zisigura yuko abasirikari bacu baturuka nga mu gihugu cacu Burundi berekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo barungiswe ku mwumvikano wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku bwoko. Nanone bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarungika abo basirikari ku mwumvikano wa Nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi. Bivugwa yuko rero uwo mwumvikano hari amafaranga agenewe abasirikari bacu b'u Burundi ariko gushika ubu bataronka. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kwemera yuko nanone bagirana gutabarana hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yatanguye hakana yuko nta basirikari yarungiswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bidatevye haciye iminsi mikeyi Perezida Felix Antoine Tshisekedi wewe yiyemereye yuko nanone hari ugufashanya hagati yiwe na mugenzi we Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye.
Ku ruhande rwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yabajijwe ku bibazo bijanye n'abasirikare bivugwa ko barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu kwisigura yashikirije yuko nanone abasirikare barungitswe na cane mu mice ibiri. Avuga yuko nanone abo basirikare barungitswe hagati nanone yo kugarukana amahoro muri ico gihugu ca Kongo. Evariste Ndayishimiye yabajije ku basirikare bariko barahangana n'umuhari wa M23 bafashanya n'ingabo nanone zigwanye igihugu kibanye c'u Rwanda, inyeshamba za FDLR. Yishuye yuko abasirikare barungitswe nanone kumva zuko bariko barahangana n'abasirikare bagwanira mu mugwi wa Red Tabara bahungiye muri M23. N'ibintu bidasiguritse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye kwibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye, na cane ivyo kwama yibonekeza muri ivyo vyose vyo gushikiriza yuko hari abasirikare ba Red Tabara bari kumwe n'umuhari wa M23. Ivyo babiteye isoni uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoshikiriza iryo jambo, na cane uwurongoye umugambwe CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo agaca nanone avuguruza ayo majambo. Mbibutse ko tukiri kuri iyo ngingo, Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero umwanya ku mwanya, ariko nanone hari icoba yuko ashobora gutembagazwa mu nyuma yuko General Jules Ndihokubwayo yahora ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanguye kwibonekeza mu majambo akomeye cyane. Biboneka yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriye wewe yoba azi ivyo urugamba rukomeye cyane rwoba rugiye guhuza Perezida Evariste Ndayishimiye n'igisirikare ciwe. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba na kizigenza w'imbonera kurenga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma zo gutangaza yuko umutekano ugiye kwifata nabi, mu nyuma zo gutangaza yuko n'igihugu kibanye c'u Rwanda ari ciyorobetse. Gushika ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ntamerewe neza, arahabwa gasopo n'abatari bakeyi. Mbibutse yuko hajemwo n'ikibazo gikomeye cyane ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumva zijanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje yuko abahuza ibitsina babisangiye abo bose bazogandagurwa mu nyuma zo kuba zoshigwa imbere y'abanyagihugu mu kibuga nanone bagategwa amabuye. Iryo jambo ryakwigiye Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ubwo banigishikana vyose mu nyuma z'uko atanurugendo ategerezwa kujamo. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo guhakwa kugandagurwa n'abamugendanira, ubwo nanone General Jules Ndihokubwayo yaburizwamwo umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Ariko inyishu Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze ni uguca bogoza nanone General Jules Ndihokubwayo akamwikurako, akamukura mu mabanga yarajejwe yo kumugenderanira. Vyaciye vyumvikane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho kwizerwa agifise nga mu gihugu c'u Burundi, akagereza General Prime Niyongabo ibikorwa bitandukanye vyo kubandanya mu bikorwa vyo kwibonekeza mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. General Prime Niyongabo nubwo adashima kugira ico ashikiriza, ariko ari mu mugambi ukomeye cyane wo gukurako intwaro y'agahotere ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Tukiri kuri iyo ngingo, ndabibutse yuko ari abasirikari baheruka kunyuruzwa bagirizwa yuko ari abatutsi bari banse kugwanya bagenzi babo ngo bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Dufatiye kuri iryo jambo rya General Prime Niyongabo, biraboneka yuko General Prime Niyongabo na Felix Antoine Tshisekedi ataho batandukaniye. Bivanye nuko abo bategetsi bompi bobo bama bavuga yuko abari mu bwoko bw'abatutsi bazokugwa ku gataka, na cane ikarita yabo igasibanganywa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo basirikari bashika 28 bamuka nga mu gihugu cacu Burundi bari barungitswe ku mwumvikano wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye banse kugwanura urugamba, bafatwa nk'ibigwari nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko bamwe ntibabibona uko, na cane igisirikari coco kimenyesha yuko abo basirikari bafashe ingingo ikwiriye, na cane yo kugaruka bishikira ku gihugu cabibarutse aho kubandanya biyahura mu ntambara badatahura. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ataca ariko arahomba, ariko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arahomba vyinshi. Gusa nanone dufatiye ku makuru ava mu gisirikare, biraboneka yuko nyenicubahiro General Major Evariste nawe nyene ataca ariko arahomba, dufatiye kuko wewe yinjiza amahera amadolari atari make y'agaciro ku mifuko wiwe n'abategetsi bake bafashanya mu bikorwa bitandukanye vyo kurungika abo basirikare.
mu nyuma z'uko mu minsi iheze humvikanye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yiyamirijwe bitagira izina n'abasirikari batari bake bo ngaha mu gihugu cacu Burundi, bavuga yuko badatahura ukungene yofata iyo ngingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikari mu nyuma z'uko atanama yakoreshejwe abasirikari. Ubundi ubusanzwe umusirikari arekuriwe kurungikwa mu rugamba azi kandi atahura neza, akabwirwa neza ibigwanisho umwasi wiwe afise, akabwirwa neza kandi agahabwa misiyo ku buryo busiguritse. Ariko siko vyabaye nga mu gihugu c'u Burundi, na nivyo vyateye agashavu abasirikari bakaba badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi ukomeye cyane wo gushora intambara iyeruye hagati y'igihugu kibanje c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi, hagati na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mugwa M23. Abatari bake baribaza ingene umwanya ku mwanya hashobora kumvikana yuko umwari wa M23 woba uhejeje gufashanya n'imigwi igwanye igihugu cacu Burundi ico vyoca bigwara. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ntiyumvira ukungene ivyo vyose vyoca bidukwegera akarambaraye. Mbaye kaze muri aya makuru nandi twabateguriye. Igihugu cacu Burundi turafise abanyagihugu bashika miliyoni 13, igihugu kibanye c'u Rwanda kirafise abanyagihugu bashika miliyoni 14. Biraboneka yuko igihugu c'u Rwanda cadusize mu bikorwa vy'iterambere. Ivyo vyashikirijwe na Geras Ndabirabe, umukuru w'inama nkenguzamateka. Mbibutse yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu nyuma z'itangazo rikomeye cyane rimenyesha yuko leta ya Kigali iriko iraboneka mu bikorwa bitandukanye no gufashanya umugwi wa Red Tabara ugwanye igihugu cacu Burundi. Biboneka yuko intambara igiye guca nanone ibandanya ku mupaka w'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanje c'u Rwanda. Harungitse abasirikari bakomeye cyane ku itegeko rya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abo basirikari bahawe nanone amabwiriza akomeye cyane na Nyenicubahiro urongoye igisirikari cacu c'u Burundi, General Prime Niyongabo. Amakuru dufise yo kwizegwa arateye ubwoba, muze kunyemera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira. Nubwo vyiyamirizwa n'abatari bakeyi bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kwishura ivyo yashikiriza. Mbibutse yuko Denis Bucumi Nkurunziza yaganutse ku ngingo ikomeye cyane yo gutuma nanone avuga yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amajambo yashikiriza akwiriye kwisubirako kandi agatanga inyishu, kandi akisubirako kuri aya majambo bivanye nuko ashobora gukwega urwango hagati y'abanyagihugu b'ibihugu vyombi. Mbaye kaze mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye, timuje kure. Mbibutse yuko hampande y'ibi ibigiye gukurikira ko ari akarambaraye.